ku muhingamo wo kuri uyu wa kane igerekerezo rya 2023 mwaka wa 2025 niho imigwi yo mu cicaro ca kabiri mu bigeme yamenya uko igiye gutana mu mitwe ico bita tirage au sort ku kibuga c'ubuhinga c'igihugu mu Ngagara. Colonel de Police Kabura Ejeni aserukira igisata c'abigeme mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko ivyo bikorwa vyagenze neza, aho mbere aca tubwira n'imigwi igiye kwitabira izo nkino zo mu cicaro ca kabiri mu bigeme. Uno munsi twaramutse turi nga kuri centre technique kugira dushobore gutangura icese igana ryo mu cicaro ca kabiri. Twazize tukora ikintu citwa tirage au sort, aho mu wese azomenya ingene agiye guhura n'umugwi muri première journée ya mbere yose kumwa kutashe. Turagira barage kwe turonka imigwi mishasha ishobora kwinjira mu cicaro ca kabiri, imigwi nayo ibiri tashobora gukora neza ikimanuka mu cicaro ca gatatu. Iyo nani imigwi 10 iri mu ntara zose z'igihugu, aho bashoboye gushira inguvu kugira nabo bashobore kwinjira neza mu cicaro ca kabiri. Iyo migwi nayo niyi ari Abeza FC, hariyo Sezerano FC y'Ingozi, hakaba Aigle Noir y'Makamba, Kirundo Queens yo mu Kirundo, hakaba Smart Queens y'Imuyinga, hakaba na Etoile d'Imate y'Ibujumbura iri base ku Buterere, hakaba na Ubunumen yo mu Kayanza, hariyo ni mugwi wa Village Royal ariyo Ibubanza. Rero ni umugwi mushasha murazi yuko wari wavuye mu cicaro ca mbere kirakoroka mu cicaro ca kabiri, ubu ikaba ifise n'umupreza mushasha nawe nyene yashoboye kugira nawe ashobore kwinjira mu mugwi y'abigeme kugira nawe yashobore kuzana abigeme y'Ibubanza nabo baje muhigana nk'abandi. Ikaba rero imigwi 10 kuko asa n'ahantu yongeye imigwi 3 mishasha injiye mu cicaro ca kabiri. GTG FC Gitega izohura na Ubunumen, Abeza FC izohura na Club Sezerano FC, Lerione izohura na Aigle Noir, Village Royal izohura na Smart Queens, Kirundo Queens izohura na Etoile d'Imate. Bamwe mu barongoye imigwi mu cicaro ca kabiri bari bitabiriye ico gikorwa basaba ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ko bokongereza uburyo bahora baronswa mu kwitegurira izo nkino kubera ko ibintu byazimvye mwa kino gihe. Jewe ndi president wa Abeza FC, Colonel Engineer Nkurunziza Dieudonné. Ibikoresho byose twagura cyane cyane byo bijanye n'umupira w'amaguru byarazimvye ku isoko. Abakinyi barakenera amagodio, barakenera amamayon, barakenera impuzu z'imyimenyerezo, barakenera amaga, barakenera ibibakingira le protège tibia. Ivyo byose tutabifise biba ari ibintu bica bigorana mu mugwi, ugasanga umugwi ntugenze neza. Rero twariko turasaba mu kanya gaze twabishikirije mu bibazo twabajije yuko boduha ubwo buryo kandi bakaraba bakabusununura gusumbya nk'uko byahora biriye, kuko uburyo bwahora butangwa mu bihumbi 2020 aribwo bufasha mu mugwi wo kwitegura. Uko mubibona mwese ubu ku isoko siko bitegerezwa kuba mu mwaka mu bihumbi 2025. Ibintu byarazimvye. Ku mazina nitwa Noel Shimirimana, abandi president mushasha wa kipe ya Lerione FC y'Ibubanza. Ishamo ry'umupira w'amaguru mu Burundi ico dushaka kubisaba rimwe na rimwe turasaba ko nabo nyine bodutera intege, tukabasabana cyane bimwe mu bikenerwa kugira ngo umugwi uhagarare neza. Nibaze ko bimwe bagiye barabidukorera kuko kenshi turakunda guhura n'ibibazo by'imipira, ariko ubunye duheza kuvugana ishamo ry'umupira w'amaguru mu Burundi cyashobora kuba ryo duha imfashanyo y'imipira ine kugira ngo twende kwitegura ihiganwa. Muri make turarishimira cyane gose. Ivyo bikorwa byo gutegura umwaka w'inkino mu cicaro ca kabiri mu bigeme bikaba vyasozerewe no guhabwa utuganuke tugizwe n'imipira inine ku mugwi, uko ari imigwi 10 igiye kwitabira ihiganwa ry'icicaro ca kabiri mu bigeme.